mushobora kuba mugwaye za ngwara zisinzikaza abantu ariko zitandukira nk'igisukari n'izindi. Agahengwe rero karabonetse kuko ngo hejuru y'ingaburo batanga hariho n'imiti kama bahingura maze uwihereje agaheza agatora kamitende. Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uwa 22 Rusama mwaka wa 2019 umwigeme Dusengimana Eliana akora mu kigo gikoresha ibifungurwa n'imiti kama mu gufufahaza izo ngwara, ikigo cyitwa Sesi mu mfunyafunyo y'igifaransa, aratwiganira ubwoko bw'ingaburo bakoresha mu kuvura abanyagihugu. Dufasha tukaja kwa muganga tuvuge amamibe, amaestoma, amaintestin, malaria, kandi ahanini kenshi ku bintu by'iwacu murakunda kumva tuvuga ibintu bya malaria, handitse ko ku bintu byinshi bye malaria. Ahanini benshi baratubaza igituma menga ibintu byose dukora ibintu bya malaria gusa, niyo duteta kenshi. Bisanzwe rero turafise n'ibindi bifasha ama diabete, ama hypertension, ziyangora nyene zifata umuntu. Rero turashobora kubiha umuntu comme prévention cyane ari umuntu afise ikibazo cy'iyo ndwara. Tuvuge nk'umuntu afise nka diabete, turafise bitwita amatizane ari ingaburo, turabifise kugira ngo umuntu arishishikara ku buryo tubimuhaye alifata discipline, kuko ibi tubimuhaye bisanzwe dusanga ubwiza apeti ko byinshi ni detoxifya biroza umubiri munda ku buryo uguma umeze neza, ubumenga ugumye munda yawe horoshe. Rero iyo ibinyene birafasha cyane ku buryo par exemple nka diabete umuntu kenshi yicwa n'ibintu afungura n'ibintu anywa. Kuri diabete rero turafise ibintu tumuha ku buryo wenyene afata discipline, tuvuge nk'inzoga, amafanta, ibyo bintu byose birimo ibisukare akashobora kubiheba, n'ibyo afungura agafungurira ata mavuta arimo, ata munyu, birya naturere. Imiceri, hari imiceri y'abadiabetike, turafise kandi turashobora gutanga n'ibindi, tuvuge nk'imboga za muringa, tugatanga n'imboga, imisoma, kandi byose bitetse naturere, ni kuvuga ata mavuta, ata munyu. Hama rero turafise n'ibindi bifasha cyane cyane abantu bubatse, harimo grande routine soup, kimwe kibaba sinzi ko benshi bakizi, na racine de moringa. Kuri bajya abantu rero bafise ikibazo cy'umugongo birabafasha cyane cyane ku bantu bubatse, yaba abapapa cyangwa abamama. Turafise kandi n'ibintu bishobora gufasha kote nk'umumama cyangwa umupapa. Turabifise n'amatizane atandukanye dushobora kuha umuntu kugira ngo afashe umubiri wiwe. Ikindi naco turafise kandi n'ubwoko bw'amasabune. Turafise ubwoko bw'amasabune, hariho savo à la catere. Iyi catere nayo ni igiterwa kiri mu matizane agwanya malaria. Nico benshi bakibonye haje inyuma, kiri muri ajya mapo y'inyuma. Rero iyi catere ni muri tizane ya antimalaria na calmante. Rero isabune ifasha bajya bafite probleme y'ukoba nk'abana, ibifaranga, ibyo bihushi ku mubiri, urubandu, liste z'ingwara zifata umubiri. Rero iyi nico kimwe n'iyi mu bw'icongereza kuri iyi iri efficace cyane kuri iyi kubera ku mamikoze bijya bimeme ifata mu maguru, imba mu mutwe, canke ibyo usanga afite probleme yo kumota nabi nko mu kwaha ku mubiri. Ni isabune twe twikorera twebwe nyene ngaha zishobora gufasha urukoba. Iyi savo à la catere aba ari tubiri ni 2500, akanako ni 1500. Tukafita rero nico na eponge. Iyi eponge nayo ifasha ku rukoba, nayo nyene ufata isabune ukacikoresha komeka. Tuvuge bajya bafite amabuto cyane cyane, apana bizaje imeze neza,
ntabwo tuvuge umuntu afite amabuto mu maso irakwega juste bijya bihere biba biri ku mubiri wiwe bikoresha komega iyi kamwe ni 3000 hama turafise na poudre dentifrice iyi rero ni bayicita icuma kuri benshi barabizi biba mu mwonga rero nka ruguru bafata ibibabi bakagenda baribrosesha ku menyo kugira amenyo yawe yere cyangwa umuntu afite probleme yo mu kanwa harimo icyo bita icumwa umukaratusi murazi ko nta ruguru bacaga agati bakibrosa kugira amenyo y'umuntu amere neza harimo n'akuye tuvuge amenyo igihe aba kurya cyangwa yaratobotse uribrosa kugira dukoresha colgate kibrosa yaratobotse urashyiramo ako gapoudre karakuramo ibyo bicafu mu menyo ku buryo benshi biramaze kubafasha kuba tuvuge amenyo yaratobotse uragashyiramo ku buryo udasubira no kuyikuza aya nayo ni ubwoko rero ubu nabwo bw'amasavu hariho savo liquide ni abade y'umusabuni savo arakatere tuyikora muri ya katere muri muringa nime ni mihwanje y'amaproduit atandukanye ni ukuvuga ibiri muri ino sabune iyi savo liquide biriho turafise iyi nayo ni ubwoko bwo gukoropa bw'isabune yica utu insecte ibihere burya bisazi ibinyenzi iyi rero tuvuge urapompa sijye gukoropa urapompa ku bihere hajya ahantu hariho utuntu tutu insecte rero iyi nayo igurwa 20000 iri kumwe na flaco ni 30000 turafite ibi nabyo ni ubwoko bw'amashampo iyi shampo nayo tuyikora mu gisuru cya gisuru tuzi kugira imishatsi ntikigagurike imishatsi yawe yorohe kandi imere neza iyi ni traitement y'umushatsi turafise kandi amavuta yo kwisiga dukora mu gisuru nayo naya oya ntababa aya tuyakoresha mu mushatsi gusa iyi bayita napi tuyigurisha 20000 tuvuge bajya abantu bafite imishatsi iguma ivunguka idakura iyi rero irafasha cyane ku mishatsi na cyane cyane twebwe abadamu nitwe dukenera imishatsi cyane nawe umufasoni Karire Kinyana Jeanette akaba ari n'umukuru w'icyo kigo avuga ko kuri iri genekerezo ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibinyabuzima agaca asigura n'intumbero afise uno munsi genekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu nkuko byama biba ku myaka yose ubunyi turiko duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu byerekeye kwibuka ibinyabuzima ikivugo cy'uno munsi ni ibinyabuzima amagara meza imfungurwa zacu nanje nashaka kongera ko ubutunzi bwacu mu gifaransa novuga nti la biodiversité notre santé notre nourriture et j'ajouterai notre richesse kubera ibinyabuzima mu bisanzwe byaremwe kugira bigaburire abantu bagira amagara meza babifunguremo kandi bibabere umuti niryo jambo dukura cyane cyane no muri Bibiliya niyo ntumbero Imana yaremeye ibi binyabuzima bidukikije ikimenyamenya dushobora kubona dukoresheje ubwenge nuko tubona yuko Imana yabanje kurema ivyo byose binyabuzima uhereye ku bintu bigendera hasi ibitegwa ibiti ibikoko gushika ku gatandatu aho Imana yaremye umuntu rero kugira imaze kurema n'ibizomubeshaho ikibazo rero uno munsi
tutegerezwa kuzirikana ko ni tubikoresha gute, eske nivyo kweri birabungabunga y'amagara yacu, turabikoresha mu kubifunguramo. Uno munsi dufungura gute? Ibyo nibyo twebwe ngaha muri asesi dukorera ko, kubera imigambi yacu yose ifatiye ku binyabuzima no kugira tugire amagara meza, kugira biciye mu byo dufungura n'ingene tubana n'ibidukikije cyane cyane imibu, kandi biduteza imbere. Nicyo gituma twongeyemo notre richesse, ubutunzi bwacu, biduteza imbere, novuga ni vers le développement durable. Niyo migambi rero, niyo mfatiro aho asesi ifatira ubu imigambi yose ihagaze ngaho. Bisigura ko uyu munsi naho ari ubwa mbere ngaha muri asesi tuhimbaje uyu munsi, ni kubera twafatiye cyane ku byerekeye umunsi mukuru w'amagara y'abantu. Mugabo twaciye tubona yuko amagara abantu ntibayafatane, bayatangura kuyafata neza iyo babonye atanguye kugoyagoya, ni kuvuga iyo batangure kugwara. Natwe tukavuga tuti ntiturinde kugwara, ahubwo twikingire mu kufungura neza. Ndayirorere Samsoni, umwe mu baronka ingaburo, ati iki kigo kirafitiye akamaro abacitura bafise ingwara zitandukanye harimo igisukari. Akamaro tizani ikozwe mu bintu biri naturere kandi ibintu biri bihingwe mu bitego kama kandi twironkera ngaho iwacu. Hanyuma n'ibintu bitari mu ibintu byonona amagara y'umuntu, kuko ni ibitego kama kandi urazi ko n'imiti myinshi y'ikizungu ihingurwa mu ntuzeye kama, mu biti n'ibitegwa kama. Aha rero tukaba tubyifitiye. Rero icyo ni ikintu cyiza cyane, kuko bituma bigira akamaro gusumba. Mugabo sinavuga ngo ni umuti koko, ariko ni ingaburo zifasha zigatuma umuntu ashobora umubiri wiwe kwigumya no kurinda ingorane zimwe zijyanye n'amagara y'abantu. Mbega turetse tizani, ibindi mufata ngaha n'ibiki? Ngaha turashobora no kubafatira imfungurwa zihinguye muri ibyo nyene biterwa by'iwacu. Mugabo imfungurwa ziri ku rugero rwiza rutuma ingwara zimwe zitumwa no gufungura nabi zitadufata. None nkamwe ingwara kumbure mwari mufise ubona ko zoba zaragabanutse ubukari bwazo nizihe? Ego nk'akarorero jewe ndamaze imyaka ishika 30 ngwaye ingwara y'igisukari. Ubu rero muri iyi myaka yiwanje je mfise imyaka 65, urumva ko narashoboye kubaho muri iyo myaka, sinagira ibibazo byinshi cyane bijanye n'iyo ngwara. Je mbayeho nk'umuntu akomeye atacagwaye. Yego kuva aho menyeye ngaha rero biramfasha, ariko rero ntikibuza ko waramaze kugwara nk'ingwara zimwe nk'ingwara zidakira, izo bita mu Gifaransa les maladies chroniques. Izo ngwara ni kuvuga ko murabana
rero iki kigo kidufasha kwizo ndwara dushobora kubana ntiduce dusinzikara n'ingoga